Bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabahe nikaze makino igano cacu cuno munsi twigenekerezo rya gatanu kwezi no kumunano no mwaka turimo 2025 ndamutse cyane gose abantu bose badukurikirana aho baherereye hose abari mu Burundi abari mu Rwanda muri Kongo Tanzania Zambia n'ahandi henshi tutibagiye za Kenya n'ahandi za Zambia turazi yuko hari abarundi benshi bari ko baradukurikirana bibereye aho turavuga tutibagiye abari mu migabane igiye gitandukanye harimo Europe, Asia ndetse na Amerika bumve yuko tubaramukiye cyane ndetse tunabaye n'ikaze mwakino kigano cacu cyuno munsi nko bisanzwe muri studio sindi umwe ngo umusisanguzi ku ruhande rwanje tugiye kuganira tugiye kubana kugira ngo dushobore kuba yagira ibigiye bitandukanye cyane ibiri ku mirongo rugamba bwana musisanguzi ntango ndakuramutse cyane. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Ego. Uragize neza kundamutsa reka naje ndakuramutse. Merci. Nizera ko umeze neza. Cyane gose. Mu gitondo ubwo nari muri studio ndumwe studio kabisa yandoka. Yandoka asha navuga kabisa ijambo rika ngakumva ko so ubu ni sawa kubera ko turi babiri biroroshye ko tuza turakompletana reka nce ndamutsa abadukurikirana kuri B-Info Plus aho bari hose buriya amaze kumenya ko tudakurikiranirwa kuri B-Info gusa honyene ariho n'izindi mbuga nyinshi za Facebook Akamo TV n'izindi zitandukanye groupe WhatsApp amakuru y'intambara y'imigano tusa aho hose baradukurikiranira mwese baramukije tubabwira ko muri abantu bacu natwe turi abantu banyu cyane gose umusanguza yivuze muri abantu bacu kandi natwe turi abantu banyu bana umusanguze dusimbira no ku makuru yacu yuno munsi tugiye kuyagana cyane ibiri ku mirongo y'urugamba ubu tuvugana inyeshamba za RDF nkunda kubivuga canke M23 zirukanye mu bice byose zari zifise bwana journaliste mbabarire gato tutarasimbira ku makuru y'intambara hari udukuru twiza utatu nagomba kumenyesha abadukurikira cyane gose take time agakuru ka mbere nuko umufatanyabikorwa wacu asanzwe afasha abantu kuja Dubai kuronka akazi muri Dubai uyu munsi noneho yatangaje ko yaronse indi mihora yo kuba yofasha abantu kuronka akazi mu gihugu cy'Ubirigi hamwe no muri Thailand cyane gose abo bikenera rero baza kuraba ibya contact mkayaga publicité muganire nawe cyane gose urumva ko nawe nta kitari karakora kandi nwamenyesha yuko kuva aho rutanguye gutanga inkuru yuko dufise umufatanyabikorwa afise abantu afasha kuronka akazi Dubai ndafise ibishinga ntahe by'abantu 12 bamaze gushikayo ntakwezi kurahera hari abantu 12 amaze gufasha bashitse Dubai tuganira bameze neza bwana musisanguzi naguciriyemo ibi bintu biriko birafasha ugwaruka cyane gose imiryango myinshi yarugurutse leta yacu yaradukundiye yugurura imihoro ituma ugwaruka ruca kuronderera mu mahanga ni ikintu ciza je no bishimira leta bwana journaliste reka tuvuge ko harimwo no kwerevuka kw'abajene b'abarundi sivyo nk'uyu umufatanyabikorwa wacu ugiye kumuraba il est trop jeune il n'a même pas 35 ans mugabo yarashitse mu gihugu cha Dubai arabona ko yerewe aca ashaka gukwega abandi dukeneye abantu nk'aba rero yashitse ahantu abonye amasumiro apana guca byigumizamo azera kwega bene wabo mbeba n'umusisanguzi urazi ko hari abantu bafise agatima aha atora ikintu kugira yereke mugenzi we ahakura akantu ko biba bigoye ni nabo benshi abo ni nabo benshi rero tugomba gucika kuri uwo mutima wo kwigungirako iyo waronse akantu ubona kari keza hamagara mugenzi wawe mugasangire ni byiza cyane gose so duje rutera nakamo abari muri za Canada ndazi ko ari abari muri Canada n'abafise indi mihora bafise kuba bokwega abandi nabo nibabikorereko abari muri Allemagne hariho abari Allemagne bafise imihora yo gukwega abandi nabo nibabikorereko tuze twisange abarundi benshi barashwaye muri ibyo bihugu by'amahanga hama baze kuba ku Burundi cyane gose so akandi gakuru ka kabiri tari umwanya ariko bambabarire nuko Jihomede mu byukuri abantu benshi bakomeje nawe nyine kwishingira intahe abamaze kuyifata bavuga yuko hari ibintu byahindutse ku buzima bwabo sinje kubivugira kuri kamera kumbure
bashaka guca ngo nje kumena amabanga mugabo hari abantu bafashe kaje homede ibintu bimeze neza baronse inyishu cyane gose yibazo bari bafise so hano twuhateba rero reka byo dusaba abantu mu byukuri aba boss murangure Jihomede ku bwinshi muzegereze abene gihugu cyane twebwe hano kuri BM4 Plus abantu baraza kuzitura bakazibura ngo twebwe turabadandaje tuzana mukatubonga bunga twe twifashisha mugabo bakaguma gutora rero aba boss muri mu gisagara hagati mu gisagara ca Bujumbura nabandi muri mu ntara zo hagati mutoreje Jihomede mutowe mu byukuri uri kurakundwa ku rugero rwo hejuru kandi sina Jihomede gusa barakora yindi mitobe myinshi nyinshi so reka tubane n'iganiro cyacu bona ariko watubiye ko dufitiye inkuru zitatu maze kutubwira zibiri okay inkuru ya gatatu rero ni yuko bosimbira ku rubuga rwa YouTube rwa Dushime Music Group tashuhudia jameni tunahitaji ushuhuda wenu kabisa tunakeneye kumenya ibyo Imana yabakoreye cyane gose ni muje murabe indirimbo utashuhudia ya Dushime Music tumenye ibyo Imana yadukoreye cyane gose so hari abantu kandi bamaze imisi banyidogera bana journalist banyandikira tiboga umutuzanira indirimbo z'abadventiste gusa vuba cyane turabaha indirimbo y'undi muririmbyi atari mu adventiste uwo murundi kazi cyane gose barabi ngene abarundi turi talented cyane gose dufise impano nyinshi zitandukanye kandi ushoboye vuba cyane turabazana undi muririmbyi mushasha sindamuvuze uyu munsi ariko ndashobora kumuvuga ejo nuko bwana Musangozi batwihangane gato kuba twaciye tuja hakurya y'amakuru twagira tubahe ariko twagira tubabwire muri rusange nuko ubu tuvugana inyeshamba za RDF cyangwa M23 zamaze gukubwa mu bice byose za zifise muri Rucuru ibiri makuru twashoboye kubategurira umusisanguzo rero tubwire mu buryo bwirambuye sivyo gusa ndetse no muri Warekari ubu imigwano iracakomeje nkuko twari twababwiye ku munsi wejo nababwira ko no muza kubabwira squitting n'ibintu vyifashe uno munsi bwana musisanguzo ibintu ntivyoroshe kwizo mpande zose turaza no gusimbira mu makuru ariko aravuga yuko izi RDF cyangwa M23 ibicishije kuri Wiringoma yashoboye gushikiriza yuko igiye gutanga ibirometero 5 uva aho bafashe kugira ngo FARDC ishobore kokipa ivyo ibanga twaza kuraba impamvu yoba yabitangaje ndetse turabe n'ivyo bavyihishije inyuma y'iryo tangazwa ryo makuru bwana Musangozi ikaze kandi kuri micro za BM4 Plus ndetse ushobore kutubwira ivyinshi na cyane muri byo navuze mu ntangamarara take time. Yes urakoze cyane bwana journaliste reka ntangurire kuri iyi nkuru yo muri Rucuro bo ntabwo zino nyeshamba mu by'ukuri zirakubwa mu bice byose bya Rucuro ariko mu bice byinshi bitandukanye ziramaze kubivamwo kuva kwigenekerezo rya mbere bwana journaliste gushika uyu munsi hari hamaze imisi hari imigwano ikomeye cyane gose cyane hano muri groupe ya Gihondo ni muri Bwito territoire ni muri Rucuro niho kabisa hari hamaze imisi hariko harabera intambara zikomeye ziremereye aho wanashaka inyeshamba za RDF arizo zari zavyonze akarere zakoze hagati mu ntozi mu kuvyonga abawazarendo aho bari biposhereje so bica birangira nabi bona journaliste so muri Bwito hano muri groupe ya Gihondo reka nshikirize inkuru yahazindukiye aho uyu munsi mu bucagucagu hazindutse mu by'ukuri hari urwamo rw'amasasu ni ukuvuga n'urukurikirane rw'intambara zazimaze imisi ziba kuva ku igenekerezo rya mbere gushika uyu munsi ku igenekerezo rya gatanu uca wumva ko abene gihugu bo muri hano muri Bwito na Gihondo bari batayizaho barahunga benshi bari bahungiye muri Mweso so rero amakuru dufise uyu munsi nuko uyu munsi abawazarendo n'abasangirangendo babo mwese yamvugo ya wa mwaka ntibikoze mu kwaha bikuri icaha cyane gose bashoboye gutuza baromeka kandi baromora inyeshamba za RDF aho kantu bwana Musangozi uzo gashira ko kintumva kuko birageje imyaka bakubiswe dushire kwintumva yes so kabisa bakubise inyeshamba zintumva za RDF na M23 barava kabisa muri buno buce cyane hano muri Gihondo groupe ya Gihondo aha ni muri Bwito so bivuze ngo rero aba wazarenda igikorwa bakoze cagiye kugaragarira ko ari igikorwa citeka mu bene gihugu ubu aba wazarenda bakomeje ya systeme yabo iyo bashoboye kwigarura gace ahantu
baca bagaragara bariko bakoresha inama abenegihugu ni kuvuga babahumuriza banabasaba yuko batagomba kuguma bahishira aho babonye inyeshamba bagomba guca bazitunga gatoki kugira ngo bashobore zishobore gufatwa miri. Yes, gufatwa miri. So ubu rero tuvugana muri journaliste muri Gent no muri Kacuru aho hose inyeshamba zinumva za RDF na M23 kabisa Wazalendo yashoboye kubareya yabirukanye ubu amahoro ni yose. Aha muri kano gace turiko turabona aba Wazalendo bariko bakoresha inama abenegihugu banasaba yuko abahunze bashobora guhunguka bagasubira mu zabo kubera yuko umutekano muri kano gace aba Wazalendo bamaze kugarukana. Bien sûr ubwoba ni bwose mu benegihugu aho bavuga yuko izi nyeshamba za RDF zishobora kugaba ibindi bitero kugira ngo zirabe yuko zohisubiriza, ariko aba Wazalendo bakomeza kuremesha benegihugu babereka yuko zino nyeshamba atanguvu namba zigifise kubera ko iyi migwano yabaye ku itariki ya mbere gushika uyu munsi tariki ya 5 byagaragaye neza yuko zino nyeshamba za RDF ntizataye birindiro ngo nukwera gusa ngo zabuze amaminuso n'ibiki nta n'inguvu zigifise kuko zarashoboye kuhatakariza abasirikare batari bake bien sûr, usibye ko n'abandi batari bake bashoboye kwiripotinga nuko babashoboye kumanika amaboko kubera ko umuriro wabanye mwinshi babona yuko ataco bariko barasha babokora. So ubu rero muri Gent na Kicuru hano hose aba Wazalendo nibo bahafise. Tugiye muri groupe ma Gihondo muri Bwito hano muri territoire ya Rucuru aba Wazalendo nibo bariko bagenda bagaragara baganiriza bene gihugu banabahumuriza banasaba yuko abashoboye guteshwa gutizabo kubera imvo z'umutekano muke bashobora guhunguka kubera yuko ibintu bisa n'ivyagiye mu buryo cyane gose. Bana Musanguzi twiruka cyane dusimbira muri territoire ya Warikari muri Nord Kivu, utubwiye naho ngene situation zifashe mu gihe tuzi yuko kuva ku munsi guhera ku itariki imwe imigwano yakomeje ku itariki zibiri ari M23 kiratera ko ku itariki 3 tubwira yuko FARDC ndetse na Wazalendo nabo bashoboye kubataka. Uracyo kutubwira situation zihari turiko turavugana. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Agace kariko kararondegwa cyane n'izinyeshamba za M23 ni Pinga. Iyi Pinga iri kirarondegwa cyane n'inyeshamba za M23 kumva zuko Pinga ubwa mbere Pinga hariho ibirombe, hariho ahantu bimba amabuye y'agaciro arimo inzahabu, sivyo? Kabiri Pinga irafise na aerodrome, hariho ikibuga c'indege hano Pinga. Bivuze ngo bakeneye kino kibuga c'indege kugira ngo biborohere ko bazabarunguruza inkomere zabo canke ubutare bazoba bashoboye kwiba hano muri Pinga no mu mucungararo biborohere ko bashobora kugunguruza n'indege babutwara mu Rwanda. Aha twokubutsa badukurikirana yuko ikibuga c'indege ca Warikare baracambuye ntaco bagifise. Nukuvuga bariko baraba ko bashobora kuronka iyi Pinga. Ariko rero bona journaliste no kumenyesha ko atamahirwe namba barashobora kuronka yo gushobora gushikana muri Pinga. N'uyu munsi hazindutse yindi migwano ikomeye aho zironyeshamba ndekana ko zakoze operation z'ubwiyahudi kugira ngo zirabe yuko zonatera basi n'ubwoba aba Wazalendo, ariko ntabwo byashobotse. Basa nabigonze ku rukuta kuko mu bitero byose bagavye hageze isaha 6 z'umurango intambara yamaze guhagarara. Bivuze ngo bashoboye kubaneutraliza mu nzira bari bazananyemo zose ku buryo ubu hari umutekano udasanzwe. So bivuze ngo rero bona journaliste zironyeshamba za RDF mu byukuri intambara bari ko baragwana nabo ubwabo ntayo bazi. Intambara izi abari kurushi gusa kuko nimba uyu munsi hariko yumvirwa seserofe zironyeshamba nazo zikaba ziciyumvira kwigarurira gucemwe n'ubundi. Urabona yuko bona journaliste bamwe n'abandi batariko baratahura umukino uriko urakinwa. Kamvuge na bamwe mu bakomanda bazino nyeshamba
za RDF na M23. Ego bwana musesanguzi kino tugomba kugira kirekire ariko unkundiye tuyage kuri ino nkuru kiravugwa cyane aho M23 ngo yemeye gutanga ibirometero 5 uvuye ku bice yagira fata kumbura ashobora kugira icyo bivuze ko muri rusange. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Wiringoma niwe yashoboye kubishikiriza aho yavuze ko bagomba kurekura ibirometero 5 no kuvuga basubira inyuma ibirometero 5 kuva ku ma defense yabo kugira ngo hashobore kubaho hoja ingabo novuga ziri netre zidashigikiye M23 cyangwa nizishigikire na FARDC. Munache bazizo ngabo mbega nizi zizoba zivuye izo ngabo ziramaze kumenyekana ziri netre birashoboka twe twatera abasuze informe kumbure ariko kimwe cyo nabonye zino nyeshamba zikiva idoha mu biganiro gusinya ya code de principe zavuga yuko atametero nimwe zizotakaza cyangwa zizotanga mu bice zimaze kigarurira. Uyu munsi zino nyeshamba zigarutse zivuga yuko zigomba gutanga ibirometero 5 ariko kandi Wiringoma ashikirije aya majambo mu gihe bamaze iminsi bumva umwokera w'amasasu y'abawazarende. Ibi rero turabimenyere cyane iyo M23 yarashwe cyane gose ikirondera ibyitwazo tuvuge ko ari ugwitwazo n'ugwitwazo basanzwe baca barondera ibyitwazo bashikiriza mu kwerekana yuko batananiwe ahubwo yuko ari bo babikoze nkana. Ahantu cyamenyesha badukwikana yuko mu bitero bimaze iminsi biba dushaka dufate ku bitero byabaye ku munsi w'ejo haba muri Katana barakubisweho byo haba muri Nyangezi niko kuko Kavumu niko kuko tugende Warungu yose yo barayambuwe tugende muri Minembwe tugende muri Rugezi aho hose byabaye bibi. Hariho n'indi nkuru tutashoboshikiza bana journaliste ku munsi w'ejo aho muri Kahororo naho nyene abawazande barabice biracika ho ndafise na video zabo so bivuze ngo aha hose barakubiswe. Hariho Wiringoma ashatse guca yerekana yuko buno buce barashwemwo bwose bakabukugwamwo byo bari ibirometero 5 izi nyeshamba za RDF na M23 batanze kumbure kugira ngo bizijemwe bano basirikare bari netre bazobakinca ni bashaka protection anca muraca yibaza ikibazo none ko naho bukera babasanga muri bijya bice barimo baza kubarasa badushobora ko bamwe kwindi birometero 5 zizasuye inyuma bukebuke. So rero izi nyeshamba za RDF zaracitse intege mu byukuri zaracitse n'inguvu uru n'ugwitwazo bashoboye kugira gutanga kugira ntibigaragare yuko bariko barasubizwa inyuma ariko mu byukuri bariko bararaswa kubi bariko bararushwa ku mirongo y'urugamba n'ugwitwazo rero baronse kugira ngo kumbure bashobora gushikiriza abakunzi babo yuko batananiwe ahubwo ko aribo babikoze nkana cyane gospel musanguzi mbona tutorambira abadukurikirana kumbore nyamudafite ikindi ushobora kongerako mbona twobasezera kugira ngo bikunde tubategurire ibindi biganiro. Yes, nta bindi ndi burenze ko kumbure reka Imana idushoboje twaza kongera mu bindi biganiro ariko reka ndabashimira ababanye natwe muri kino kiganiro kumbure Imana idushoboje nko nabivuze twaza gusubira. Nuko kananye ndabashimiye cyane ibwe mbese twanyuma kino kiganiro nizere yuko ivyishimo avyumvise biri ku mirongo y'urugamba uko vyifashe ubu tuvugana kumbure turahura mu bindi biganiro nibikunda ariko nibitakunda naho muzoba muyibona tuzongera duhure no mu yandi makuru yo ku munsi w'ejo. Bye bye.